turabahaye mwiriwe na mwaramutse bakunzi ba Fleur Podcast TV. Ndizera ko umumwe wese ahari aguwe neza mu gihe hari bamwe buriko buraca abandi buriko burira. Kuri no munsi igenekerezo rya 29 ukwezi kw'icumi umwaka wa 2025 hari ibintu byinshi bidasanzwe, hari amakuru menshi adasanzwe, ariko twashaka tubamenyeshe ko muri Kongo ariko aravuga ko Ciwewe General Ciwewe yoba yatorotse mu gihe yaburiwe irengero. Turababwira ivya Tshisekedi na Macron hariya mu Bufaransa, twongere tubabwire nibiriko birategurwa canke ibiza kuzinduka. Murana ko igitondo kigeze muri Tanzania haza kuzindukana ayandi canke buza gucana ayandi. Byimeze gute? Aya makuru yo muri kino gitondo itariki 29 kuri uno munsi wa gatatu nuko biriko biravugwa hariya hakurya muri Kongo muri RDC. Inyuma yaho Tshisekedi na leta yiwe, ndavuga cane mu rwego rwa gisirikare, General Ciwewe n'abandi bari abafatanya bikorwa biwe mu kugira umugambi wo guhirika canke gukura Tshisekedi Chilombo Faci Beto umukuru w'igihugu yatowe n'abene gihugu, akemezwa n'umugwi ujejwe gutunganya amatora hariya hakurya mu gihugu kibanyi ca Kongo, warurongowe na Corneille Nangaa ari we mukuru w'igihugu yemewe n'amategeko muri uno mwanya tuvugana. Aba ba generale rero barabanje barafungwa, baragirwa ko amatohoza iminsi itari mike, mu nyuma bamaze kubona ko bagirizwa n'ivyaha bica bisaba ko babademobiliza, babagira abasivile, babakurako identite canke kwitwa umusirikare w'igihugu ca Kongo, umusirikare wa FARDC. Aha rero bica birangira babagize iki, babashize mu buroko, babasize mu gasho, babasize inyuma y'amagriye nkuko abafaransa babivuga. Ariko kuri uno munsi turafise amakuru naho ata video canke ubyemezo vya FARDC nyezina, ariko hari amakuru ariko aravugwa hariya hakurya mu burasirazuba bwa Kongo, muri Kongo muri rusangi Kinshasa, ko uyu mu General Ciwewe yaburiwe irengero. Ibi bikavugwa n'abasirikare, bivugwa ko bari bagiye kuramutsa Ciwewe canke kumusura canke kumugendera, nabo bafunganye baca basanga Ciwewe nta uboneka, baramurondeye mu gasho ku munsi wejo baramubura. Niho rero bavuze ati Ciwewe gushika no mango ntituramenya ahari Ciwewe muri Kongo yaburiwe irengero. Swate ntibazi ko yoba yicwe mu gasho agatwagwa mu kibanza kitaramenyekana canke yatorotse. Aya makuru turarindiriye umutaga wose wono munsi kwa gatatu itariki 29 nitwaronka ivyemezo nyezina, haba ku ruhande rwa FARDC canke ku ruhande rwa leta ya Kongo, canke ubundi buryo bwose bwogaragara nk'ivyemezo ko Ciwewe yatorotse canke yaburiwe irengero, turaza kubibashikiriza umurango wose wono munsi wa gatatu igenekerezo rya 29. Bimeze gute rero? Aha ni mu gihe Tshisekedi ku munsi wejo yitezwe hariya mu Bufaransa i Paris. Ibi naye bacishirije ko ku masonga, ndabemerera ko nza kubigaruka ko mu kiganiro cyo hanyuma. Ikiganiro twari twakoze turiko turavuga ibijanye n'imirongo n'ibiko birabera ku murongo w'urugamba, naye nabicishijemo. Tshisekedi rero yaratumiwe na Macron hamwe na Kagame hariya mu Bufaransa i Paris. Haje ikibazo ca mbere mbanza kwibaza, ntisunze amajambo canke amakenga ariko arakwiragira hirya no hino, haba ku ruhande rw'abafaransa, haba ku ruhande rw'abakongomani, haba ku ruhande rw'inshuti za Kongo RDC canke inshuti za Tshisekedi eka n'iza leta ya Kongo muri rusangi. Ico mbanza kuyibaza ni iki gitangura, mbega Kagame yemeye ryari kuza aragaragara mu biganiro bihuza Kongo n'u Rwanda? Kuko kenshi murabe vyabaye Doha, vyabaye Amerika, Washington, Kagame yarabisabota, Kagame yarabisiba. Bukeye baja gusinya yaba yagwaye, bukeye baja guhura yaba yagiye kwitaba izindi nama.
umva nta kintu na kimwe atakoze kugira agerageze gukwepa ibiganiro vyagenda birahuza leta ya Kongo n'u Rwanda. Umva mvuze leta ya Kongo mbavuze Tshisekedi, mvuze leta y'u Rwanda mbavuze Paul Kagame, aho hagenda haragaragara Olivier Nduhungirehe, Kayikwamba canke hakagaragara abandi bamandatere batumwe na leta imwe muri izo zibiri. Ariko ubu Kagame asa n'ushuhiye ibiganiro. AFCM 23, RDF, Inkotanyi, Inyenzi za Sarambwe, ubu nta rindi jambo ribakoroka canke risohoka mu kanwa kabo atari le FARDC ntibariko barakurikiza cessez-le-feu, le FARDC ntibariko barakurikiza amasezerano ya Doha, le FARDC ntibariko barashaka ibiganiro voir ivyashikirijwe n'umukuru w'igisirikare Ekenge, voir ivyashikirijwe na Tshisekedi, voir ibikorwa bariko barakora haba amabombardement y'amadrone. Ibi nabiriya amarira ni menshi ku ruhande rw'u Rwanda, ku ruhande rw'igisirikare cy'u Rwanda, ku ruhande rw'igisirikare gisirikare cizi Inyenzi za Sarambwe, amarira ni benshi ndabizi mugerageza kwiyumvira. Muca mutahura igituma biriko biraba, ni kubera urugamba rwamaze gushika ku musozo, ni kubera babona atakindi kintu bambariye, ahubwo ubu strategy isigaye niyo kuba baraboroga, swat ko turogirirwa genocide, swat bako barica abene gihugu b'inzira karengane, swat barako baraviola cessez-le-feu. Mugabo iciza gusa nuko muri conference de presse baheruka kugira biyemereye bavuga ati turaremvye FARDC, amadrone ya FARDC ariko araducucuma, ariko aratwica ku bwinshi. Nico ni kimwe d'abord kuba bemera, kuko dusanzwe tubizi kuvaho ubu bwicanyi, iyi invasion kuja kwinjirira ikindi gihugu, kwiba ubutare, kwica inzira karengane, vyaranzwe no kwiyemera kwiza Inyenzi za Sarambwe, aho zatanga ultimatum uko bukeye uko bwije. Goma zimaze kuyifata zaciye zivuga ati ejo tuzofata Bukavu. Ntara amasegonde vyayifashe Bukavu baba barayishikiriye. Ukungene vyagenze twese dusanzwe tubizi, ndibaza gushika no munsi amakuru ko tuyafise ko batigeze bagwana, ntibigeze barasa, ahubwo barabakinjuriye hakoreshejwe idolare kandi hakoreshejwe n'ubutretre, kuko bamwe mu bakomanda benshi bari bayoboye ubwo buce bwose barimwo, aho hose ayo novuga ama province barimwo ari uko bari abayoboke ba Paul Kagame na Joseph Kabila. Ibi biri clair, nico gituma bari bafise amanyama, bari bafise amajambo menshi. Ariko ndabibutse nyuma yo batangarije ko bagiye gufata Uvira mu masaha 2, ndabibutse ko Bertrand Bisimwe yakoze n'ikiganiro mu Giswahili akabisha leta y'u Burundi, igisirikare cy'u Burundi, nande majambo yo kwicanganya, amajambo y'iterabwoba, ariko atacafatiye ko kuko abarundi nk'uko indongozi zamaza bishikirije tujya dukaravye, kandi bikaba vyagaragaye ko umuvuduko w'isake utabuza, ntaco barashikako, na nico gituma amarira yabo ari kuvuga igisirikare cy'u Burundi kive muri Kongo. Tugaruke rero kubijanye n'ubutumire bwa Tshisekedi na Kagame mu Bufaransa. Twese turazi ko Ubufaransa ari u Rwanda, turazi ko u Rwanda ari Ubufaransa. Ibi mpamvu mumbaza bimeze gute? Twibukanye ko Ubufaransa bufasha u Rwanda canke bwahoze n'ubu bukiriko bufasha u Rwanda kuva na kera. Uvuze u Rwanda ubuvuze Ubufaransa, ivyo bose bigirishije mikenyuro yo kugira u Rwanda rubanze rutuka Ubufaransa bwigirije ngo busafite ikigongwe n'ibindi vyinshi, hamwe bavuga ku bijanye na kiriya kintu cabaye mu 1994 rwa ruririmbo rwabo, ya systeme yabo yo gutera ikigongwe no gusegerereza. Ibi rero bikaba vyagenda biragaragaza uruhara rw'Ubufaransa mu Rwanda. Rero kuvuga ko Tshisekedi yatumiwe n'Ubufaransa muri Paris n'umutego udasanzwe. Tshisekedi ashoboye gudasohokayo ari muzima, canke bakaba bagiye kumutega diplomatiquement. Ibi navyo bigaragarira he nuko Tshisekedi wenyene ubwiwe yivugiye ko Doha na Washington atakivuyemwo atabindi biganiro azojamo, kandi turizera neza bivanye no kungene turiko turabona ubutumwa bwinshi muri Kongo, haba muri administration, haba bigenga, haba basesanguzi, haba zina mu Kongomani wese atahora icarico souverinete, atahora carico inyungu zino ntambara y'ikirabera mu burasirazuba bwa Kongo, inyungu z'intambwe FARDC na Wazalendo bagezeko, ko Tshisekedi atarakwiye kuja muri ivyo biganiro. Vyaba mpema yuzuye muri ivyo
biganiro vya nyakenge kinshi, muri ivyo biganiro vy'abatretre, muri ivyo biganiro vy'abakomisiyoneri, muri ivyo biganiro vy'abasesa amaraso, muri ivyo biganiro vy'abacuruzi b'ubutare n'agataka ka Kongo. Tshisekedi agiye mu Faransa ntazobazi icarico ubwigenge bw'igihugu, ntazoba atahura neza ampleur ageze ko, ntazoba atahura uburemere urugamba rugeze ko n'ishusho y'urugamba ruriko ruraba naho rugeze, azoba atabona neza ko urugamba rugeze ku musozo. Ati bimeze gute ibi, wewe wabibonye gute Gaflehi Musesangutse? Nuko gushika no munsi amasaha tuvugana inyenzi za Sarambwe nta minisio zifise, nta kigwanisho na kimwe rutura canke arme lourde bafise, basikanye utwo dukarashi, utwo dupistole n'amasasu. Ibi navyo imbere y'amadrone, imbere y'ibindi bigwanisho vyose Wazalendo na FARDC bafise ntaco bovuga. Ikindi naco bimwe bahora turirimbira ngo ubwirinzi ntabwo bagifise, narabibabwiye, benshi baraza mu makomantere, bamwe baravyemeye, abandi bavuga ati ni inkuru z'impimbano, ariko nta mpimbano nimwe irimwo. Narababwiye ko atakiganiro na kimwe kizoca hano kuri Fleury Podcast TV gishaka inyungu z'iwanje canke inyungu zo kubabesha canke kugira ngo ndabatesha umwanya n'ibindi bigenda bitandukanye. Nta kiganiro na kimwe nkora kitaba kirimwo umuco, kitaba kirimwo ukuri. Narabibabwiye, vyarabaye kandi nivyo mwibonera. Abo bagikekeranya ko ubwiringizi u Rwanda atabwiringizi ubwirinzi rugifise, none nimba urufise ubwirinzi bako bararira amabombardement gute? Kare ubwirinzi bugihari nta bombardement nimwe bigera bavuga, ntibigera bavuga twatewe, ntibigera baririmba indirimbo z'amadrone hana, ntibigera baririmba ubwicanyi bugenda butandukanye mu turere tugenda dutandukanye. Ariko kuvaho ndababwire ko ubwirinzi bwari Goma, ubwirinzi bwari Bukavu, ubwirinzi bwari Warikare n'ubundi buce bugenda butandukanye. Nababwiye ko basambuye ibiduga bigera nko kuva kuri 4 gushika kuri 6 byari bishinze ubwirinzi, byo bita ubwirinzi. Ubwirinzi nabwo bisobanura ko byari biduga birimwo technology iri sophistiqué, aho idrone canke indege y'intambara iduze babimenya bagaca bayiripurira mu kirere, canke bakabima umurongo kuguruka, canke bakabruya security yo mu kirere, bijanye na aviation n'ibindi byinshi, uruja n'uruza rw'indege. Ivyo byose barabikurikirana kandi baba babifise mu maboko. Ariko kuva basamburiye ubwo bwirinzi, ubu ni inyenzi za Sarambwe zirarira yandi bavuga ati ngo nyina ntiyumve. Uko niko bimeze rero, nico gituma ubu ubona bacecetse ibinyamakuru vya hariya hakurya ya Kanyaru, nta jambo bifise. Karabaza bumva ngo songa ngo tombe, uko bukiye uko bwije, twafashe twagize uko twigaruriye imbwebwe za inyenzi za Sarambwe n'ibindi byinshi bigenda bitandukanye. Ariko ugo ruririmbo na Rwanda bamenyeshe ko gwaheze kubera urugamba rwabananiye, nababwiye ko atabigwanisho bafise, nta bikoresho bafise. Tshisekedi rero akagenda mu Bufaransa, bagenda kumubwira ati seserofe, hagarika, rabagira uku na kuriya. Ibi navyo nta murundi canke umukongomani canke undi wese abona intambwe urugamba rugeze ko kigiye ku musozo bipfuza ko Tshisekedi aja mu Bufaransa kubera azoba agiye guhendwa. Ibi navyo ndababwire ko ari strategie iri elabore entre Trump na Macron, kubera ko Trump amasezerano shabye biganiro biko birabera muri Amerika, Tshisekedi azosubirayo canke Kongo izosubira itariki 13, kandi Trump akababona umuvuduko uriko w'intambara hariya hakurya murasirazuba bwa Kongo, amadrone yagisibije, kandi bazoba babona ko bazoba barangije urugamba muri no misi kuva itariki ejo itariki 30, kuva itariki 30 gushika itariki 13 bazoba babona ko ata muntu numwe azoba gisigaye agihema w'umunyarwanda canke w'inyenzi ya Sarambwe canke w'inkotanyi. Bakaba bavuga ati uzoba ari ubuhombe bunini, bisaba ko bagaruka ino tariki 13 z'ukwezi kw'icumi na rimwe mu mwaka wa 2025 bagaruka ino kuyaga canke gusinya amasezerano hakiriho imvururu, hakiriho amasasu, hakiriho umu RDF, hakiriho inkotanyi, inyenzi ya Sarambwe hari mu burasirazuba bwa Kongo. Ntubizoba bifise uburemere, ariko izi tariki zikagera ata musirikare n'umwe wa RDF w'umunyarwanda ari ku butaka bwa Kongo, bose intambara barabirukanye, intambara igomeje abukire mu Rwanda, bizoba atajambo dufise, izoba atajambo u Rwanda rufise imbere ya Kongo. Rero gerageza mu bahamagare ava iyo tariki, ariho bace bashinga itariki yihuta, itariki 30 z'ukwezi
kw'icumi, bisigura ko arejo kugira bahure mu Bufaransa bababwire hagarika vyose gira ukunuku kugira intambara ibiratureka babe barabayeyo muri Kongo iyo tariki 13 zize zigere bakiriyo. Ibi niyo strategy ihari, nuwo mutego bariko baratega Tshisekedi, ariko ndizera neza hamwe no buhanuzi ariko arumva hamwe n'amakonseye y'abadministrateur canke abajejwe intwaro muri leta ya Kongo bariko barashikiriza haba abasesanguzi canke abandi bakonseye canke twebwe uko turiko turabivugana abandi bakora bisesangura habaza mu bihugu vya Burayi vya Amerika n'ahandi henshi. Tshisekedi ubutumwa bwamushikiriye, Tshisekedi ntukagende mu Bufaransa ntacu uzobugiye gukora kuko no kugutesha umwanya. Ubu uye iki kibazo c'amajambo caraheze, mumaze kwitaba Doha rimwe, Doha kabiri, Doha gatatu, Amerika nuko n'ibindi biganiro biri sterile bitamera bitimbuka, atana kimwe biriko biravamwe atari kugutesha umwanya. Ico ukora accelera niba kuduza drone 3 duza drone 4 canke 5 6 7 8 9 10, ariko runo rugamba rurangire rimwe na rimwe. Ibi baguma baguhenda ngo akora guhamagarira mu biganiro, bahamagara Tshisekedi mu biganiro vya Doha ntibivyara ikintu na kimwe. Novuga ko ari ibiganiro vy'ingumba, ibiganiro bitavyara, ibiganiro biri sterile, ibiganiro vya Washington muri Amerika navyo nyene ni biganiro vy'ingumba. Ibiganiro bakora muhamagarira agasakisaki, nayemeje kubasigurira neza ndabaha umuco ko ni ibiganiro vyo mu Faransa ari kugira babe bararotarda, ari kugira babe barabayeho na kabiri, ari kugira amasezerano canke ibigindi biganiro bazitabira itariki 13 muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. U Rwanda ruzobe rugifise presence mu burasirazuba bwa Kongo. Ayandi makuru yiyongera kuri hano nuko hari amakuru avuga ko Wazalendo begereye hariya Mugunganya, Nyiragongo n'ubundi buce bwegereye za Kamanyura n'ahandi henshi ngo batanguye kuza bararasa ibisasu mu kirere bigana mu Rwanda, aho i Rubavu kuri Petite Barriere na hariya kuri Grande Barriere umutekano utameze neza. Aya makuru turaza kuyaza ko neza na neza mu busesanguzi canke mu biganiro vyo kuri uno munsi umurango n'umutaga wono munsi wose w'igenekerezo rya 29 ukwezi kw'icumi uyu mwaka nyene turimo kuri uno munsi wa gatatu. Turaza kubandanya tuyatohoza vyimbitse, ariko gushika no mango nuko hari amakuru avuga ko i Rubavu baraye baronse ibisasu bitari bike vyagiye biragwa ku mazu yabo, eka mu mirima, eka no mu yandi matongo agenda atandukanye. Haro ni vyaguye ku mashuri, aho hari n'amakuru avuga ko abanyagihugu bamwe batanguye kuza barahunga ngo bagana Kigali, bakabura n'imiduga ibatwara, abandi bikavugwa ko batigeze basohoka mu mazu, ariko ngo indongozi zagenda zirababwira ati kuyugaranira mu mazu kare ariske kuko bagiteka ikagwa ku nzu haba hapfuye umuryango wose icarimwe, ngo ahubwo bosohoka bakugira bagume hanze bize babibona. Sigitero kivuga ko Wazalendo yateye bwinjire mu mipaka y'u Rwanda, oya, ahubwo bivuga ko Wazalendo yatangiye kuzirarasa ibisasu bigenda kure, amamortier, amaroketo n'ibindi vyinshi kugira babe baradurumbanya canke agashavu ko kwihora, kuko nkuko musanzwe mubizi Wazalendo yaramaze kuvuga ati twebwe dutegerezwa kubakurikira mpaka i Kigali, dutegerezwa gukora ivyo bita droit de poursuite y'intambara, kuko umwasi twaramumenye tuzomurasa gushika tumuherekeze muhira. Ibi navyo mukamumva neza ko bitoroshe kandi bitorohereza na leta ya Kigali, bitorohereza inkotanyi zagiye gushira agati mu nzuki zibazana bimwe vya kera vyo mu 98 96 aho Kagame yaryama akikangura ataranibrosa akabarungitsa ingabo kuja kwica abanyekongo nyezina, kuja gusahura, gusesa amaraso, kwiba ubutare n'agataka ka Kongo. Ubu rero nivyoroshe cyane gose. Ayo niyo makuru ariko aravugwa kuri uno munsi, eka yaraye aranavugwa, aho mbere twari twabashikirije ko abayobozi bakuru babizi inyenzi za Sarambwe bahora barara i Rubavu, bahora barara i Goma, barimutse bimukira i Rubavu bijanye nuko Wazalendo bababwiye ko bategezwa kubarondera aho bari hose mu duce twa Goma tugenda dutandukanye bararamwo, ubasha n'ubwoba baja kurara muri Plaine de la Ruzizi hariya
za Rubavu, Gisenyi, uko hagenda hatandukanye. Bamaze kubona ko naho nyene bidagikunda, ubu ngo bageze i Kigali kumvo zuko kari agace ngo bakufyemwo ama connection. Uko niko amakuru yiriwe ku munsi wejo. Kuri no munsi turabandanya tubatororokaniriza amakuru uko bishoboka kose. Ndizera umuco nyezina muraza kuronka. Reka rero tubakengurukire mwe mudahengeshanya gukurikirana ibiganiro bigenda biraca kuri nombonesha kure yanyu Fleury Podcast TV. Dukengurukire mwe mwamaze kugira sabone canke subscribe, namwe bwe muronka ibiganiro biciye mu magroupe canke mu malink canke mubibonera ku bagenzi banyu. Nimwibuke gufyonda hano munsi hari agakengeri, ugafyonze ko rimwe ha mukongera ukagafyonda ko irya kabiri haca haza agakengeri kirabura mu ntango kanditse ko toute notification canke all, bivana n'ururimi ukoresha. Hanyuma wemeze kugira dushize ko amashoti canke ibiganiro vy'ikibiriraho ari byo bita live canke bitubanza gutegura, muzobe mu bambere babibona. Hanyuma tubandanye twagura umuryango wa Fleury Podcast TV nkuko bisanzwe. Ndabibutse ko nta Fleury Podcast TV atamwebwe, nico gituma ndabakunda cyane kandi mwarahezagiwe. Ciao ciao.